amazi nuko twaciye mu Gatumba turaca ku kivuko ca Bujumbura mwabonye kandi ko twaciye ngaha hari amahoteli hatari hake amazu y'uburaro ibintu vyose mwabonye neza yuko aba amashure aba ibitaro aba amashengero naha turi hano hafi murabona yuko hari ishuri ryugaye amazu murabona ingene yatewe aha ntitwavuze kuri uruhande rwa Kinindo West nkuko bahita hamwe na mu ruhande rwa Kanyosha eka uruhande rwose aho Tanganyika ica mbere duhereye mu Rumonge ukaza mu Gitaza ahantu hose hari amazi hari inzuzi usanga abantu baratewe ikintu rero twagomba kuvuga ni nko gusemerera no gusemerera mugane tuhave tumera nk'abandi bavuga ngo basemerera mu bugaragwa turafise inzego turafise abatwara twebwe twagomba by'ukuri dutera kamo nk'akabandi bamaze iminsi batera abahinga n'abandi leta ikora ibishoboka byose mu maguru mashasha ifata ingingo ku kijanye ubwa mbere no gukingira ubuzima bw'abantu mwese mwabibonye mu Gatumba abantu baracaba mwajya amazi abantu baracaba ahantu heshi ku buryo bashobora gutegwa n'indwara ivyo rero nivyo tubona yuko leta ikwiye kuva mu byo kuvuga ngo iri kwiringinga nifata ingingo kuko niyibona kure gusumvya abantu murabona nivyo hano amashuri barimutse mugabo mwabonye yuko mu Gatumba hari abantu amashure abana baja kwiga mwabonye ngene hameze hajya hano ibi bintu rero twe tuvuga tuti leta ni kuri gishoboka mu maguru mashasha igira inama nshikiranganje yihariye kino kibazo mugabe mbere ko bagira inama babanze bagende kuri terrain nkuko twabigize bagende barabe ibintu ngene biriko biragenda abana mu mazi bo bumengo n'umunyenga ntibabona ibibazo bariko baragira amatuwarete yarabomagurise mwabibonye mwese twebwe aha nitwovuga uruhombo abantu bariko baragira mu bijanye n'abantu bamaze gutakazi amahoteli menshi yarugaye mwabibonye ikindi naco kigoye gutahura murabizi neza yuko hari igitabo bita Code de l'eau hari igitabo citwa Code forestier hari igitabo citwa Code de l'environnement ivyo bitabo by'amategeko byose biravuga yuko ahantu ku mazi ngaha mu gisagara kugera ku metero 150 kizira kuhubaka ahari inzuzi metero 50 kirazira kuhubaka nukutubariza imvo zituma ahantu nk'aba baje kubakwa bahubaka hariho n'ivyo twita zone à risque aho hantu vyagenze gute kugira ngo ahantu bahubake kandi mu bisanzwe kizira ko hubakwa rero twe tubona ko leta mu bisanzwe kwiye gufata ingingo kugira ngo ibi bintu abantu bagume bamererwa nabi n'ibintu bimererwa nabi kuko umuntu aravye nk'abantu bamaze kubura akazi nkuko nze ko ndabivuga uravye abantu bamaze gupfa kubera ibikoko biva mu mazi ibikoko biva mu mazi hama bikaza kurya abantu ivyo byose ni ingaruka mbi ntitwovuga urudandazwa rumaze kugara rero mu ijambo rimwe leta turayisavye tusavye yuko yofata ingingo zose zikenewe
yumviriza abahinga hanyuma ifata ingingo zikwiye kugira ngo ibi bintu bihagarare kuko mu Burundi turafise ikibazo cyo kutagira ico bita umuco wo gukinga politique de prévention des risques. Ivyo bintu rero bikwiye kugirwa mu maguru mashasha kugira ngo leta ifate ingingo. Urabona abantu murabona ngaha mwenye abantu nibo bifatira ingingo bakazana umusenyi bakagira mugabo leta niyo igomba gufata ingingo mu maguru mashasha ntibitebe kuko bitevye murabizi neza yuko abahinga bavuga yuko amazi azoshika imvura izogumirwa kugera mu kwezi kwa gatanu. Ubu turi tariki 16 z'ukwezi kwa kane. None hariko hakogwa iki kugira ngo ibintu bikingigwe. Mu ncamake rero ico nico twovuga ivyo kandi ntibifatwe gusa kubw'uno munsi mugabo bifatwe ku ico no kwita des mesures pérennes nico nibaza cyo kogwa murakoze.